Ndabaramukije bakunzi mwama mudukurikirana imisi yose kuri YouTube channel yacu ibintu n'ibindi. Reka ndabwire ngo mwaramutse ko bari ku masaha yo mu gitondo, abari ku masaha yo ku muhingamo, reka tubifurize umuhingamo mwiza. Nongera ndababwira mwese ngo umwaka mushasha w'ibihumbi 2020 uzubabere umwaka w'amata n'ubuki, uze ubabere umwaka wo kugendererwa n'Imana kurusha uko byahora mu mwaka w'ibihumbi 2019. Billy Blaze Mbabazi rero umwe mu bamenyesha makuru bama babatorokaniriza amakuru hano kuri no chaîne yacu. Uyu munsi nije ngira mvugane namwe amwe mu makuru twashoye kwatohoreza muri no mwaka w'2020, amakuru atahandi hano mushobora kuyasanga kiretse hano kuri chaîne yacu ibintu n'ibindi. Nico gituma wewe bishoboka ko ari ryambere udukurikiranye, reka ndagusabe ufyonde kuri subscribe canke kuri s'abone kugira ngo igihe cyose tuzokwama dushirako amakuru mashasha uze wame uyakurikirana mu bambere. Mu kanya gato rero ndagarutse ugira ngo nshobore ko hano bashikiriza amwe mu makuru twashoye kubeganiriza kuri no munsi. Nkuko narimeje kubamenyesha rero ndabahaye kaze kandi murano makuru yo kuri no munsi. Uyu munsi rero tukaba twabateguriye amakuru avugwa ku gihugu ca Singapour, kimwe mu bihugu ushobora kuba waruzi canke ushobora kuba warumvise ariko atavyinshi bicerekeye uwo warumaze kumenya. Uwo munsi reka ndagutumirire wowe udukurikirana udutege amatwi kugira ngo ushobore kuba womenya ibintu bitandukanye utaruzi kuri ico gihugu. Biravugwa ko mu ntango z'ikinjana ca 19 niho igihugu ca Singapour cabaho kandi cari mu bukoroni bw'igihugu cy'Ubwongereza. Ico gihugu rero caronse ubwigenge mu mwaka w'1959 aho cace cifatanya n'igihugu ca Malaysia mu mwaka w'1963. Inyuma y'imyaka ibiri gusa, no kuvuga ngo mu mwaka w'1965 ico gihugu cha Singapore cyaciye ciyonkora kuri Malaysia gica kiba igihugu cigenga. Ubu rero tukaba twabamenyesha ko muri kino gihe Singapore ifatwa nk'umugwa mukuru wa Asia yo mu bumanuko bushira ubuseruko kandi ifise kimwe mu bivuko bigendegwa cyane kw'isi. Ikindi mushobora kumenya kuri ico gihugu cha Singapore nuko ifise abene gihugu 5,5 n'ibihumbi 884 n'amajana 337 kandi igice kinini cy'abo banyagihugu baba kwizinga rimwe. Reka rero tubashikirize ibintu 10 ukwiye kumenya kuri ico gihugu cha Singapore. Icambere ukwiye kumenya ni inkomoko y'izina ryacu. Singapore rero ni izina ryo mu rurimi rwitwa Malais rukoreshwa muri Asia yo mu bumanuko bushira ubuseruko, aho twavuga nko mu gihugu ca Indonesia no mu gihugu ca Malaysia. Iryo zina rikaba risobanura rero igisagara c'intare. Umuganwa Sangnila Utama niwe yatanguje ubwami bwa Singapore mu mpera z'ikinjana ca 13, aho yavuga ko yabonye ingwe muri ako gace ubwo bwami bwatanguriyemwo. Ikigira kabiri ushobora kumenya ku gihugu ca Singapore ni ibigize ico gihugu. Ico gihugu ca Singapore rero bivugwa ko ari igihugu cizinga rinini rigizwe n'amazinga 62 mato mato. Ico gihugu rero cyo muri Asia yo mu bumanuko bushira ubuseruko gikikujwe n'igihugu ca Malaysia, Indonesia hamwe na Brunei. Muri uno mwaka w'2020 biravugwa ko abene gihugu ba Singapore bangana n'imiliyoni 5 n'ibihumbi 884 n'amajana 337 nk'uko twari twababwiye mu ntangamarara zano makuru. Ikigira gatatu ushobora kumenya ku gihugu cha Singapore ni kijanye n'indimi zivugwa muri ico gihugu hamwe n'amadini asanzwe ari muri ico. Singapore rero ikoresha indimi zine arizo Icongereza, Malais, Mandarin hamwe n'ikirimi cyitwa Tamil.
ariko ibwirizwa nshingiro rikaba rivuga ko ururimi rwa Males ari rwo rurimi rukuru rw'ico gihugu. Kubijanye n'amadini naho mwamenya ko idini rya Buddhisme ari ryo ryiganje cyane muri Singapour, hagakurikira idini y'Ukristo ibyo twita mu Gifaransa Christianisme, mu nyuma hakaza idini ya Islamu, hagakurikira iyitwa Taoisme, ubwa nyuma hagakurikira idini yitwa Hinduisme. Muca mwumva yuko ico gihugu gisanzwe kiri mu bihugu vyizera canke bisenga imana nyinshi zitandukanye. Ngiki ikigira kane ushobora kumenya kuri ico gihugu nuko ari ikibanza cyafashwe n'ishirahamwe UNESCO nk'ikibanza nkoramutima cyaryo. Ico gihugu rero Singapour biravugwa ko gifise ibibanza vy'iratiro birimwo amashugwe meza cane, ivyo twita mu Gifaransa amajardin, vyafashwe n'ishirahamwe UNESCO nk'ibibanza nkoramutima iryo shirahamwe riranguriramwo imirimo. Ivyo bibanza rero vyitwa Singapore Botanic Gardens kandi vyatanguye mu mwaka w'1859 igihe Singapore yari ikiri mu bukoroni bw'igihugu c'Ubwongereza. Twabamenyesha kandi ko mu ntango z'ikinjana ca 20 ivyo bibanza vyagize uruhara rukomeye mu rudandazwa rwa kauchu muri Aziya yo mu bumanuko bushira ubuseruko, no kuvuga ngo muri Singapore, muri Indonesia no mu gihugu ca Malaysia. Ikigira gatano mu byo twashoboye kumenya ku gihugu ca Singapore nuko ico gihugu gisanzwe gifise umunsi wo gutera ibiti. Biravugwa ko itariki 7 Munyonyo buri mwaka ko ari wo munsi wahariwe gutera igiti muri ico gihugu ca Singapore. Uhereye rero ku mushikiranganje wa mbere, abaserukira ibihugu vyabo gushika ku banyagihugu bato bato, bose bahamagarirwa gutera ibiti kuri uwo munsi kuko ariyo tariki ico gihugu gisanzwe gifise yo gutera ibiti. Aho kandi mwomenya ko abantu bo muri Singapore bakunda cyane ibiti gushika naho babihana nk'ingabire ku munsi w'amavuko canke ku minsi y'ubugeni. Muca mwumva yuko igiterwa c'igiti muri ico gihugu ca Singapore gisanzwe gifitiye akamaro abanyagihugu b'ico gihugu. Ikigira gatandatu ushobora kumenya ku gihugu ca Singapore nikijanye n'umunsi w'abana muri ico gihugu. Singapore rero ifise iminsi 2 yahariwe abana uko umwaka utashe. Hariho itariki ya mbere Gitugutu, aho uwo munsi uhimbazwa nk'umunsi wahariwe abana batarakwiza imyaka 12. Hama urwaruka rukiri ruto narwo rufise umunsi wabitiriwe, aho uwo munsi uhimbazwa ku munsi w'Imana wa mbere w'ukwezi kwa Mukakaro. Muca mwumva yuko ico gihugu atako kidakora kugira ngo kinezereze abana bacu. Ikigira indwi ushobora kumenya kuri ico gihugu ca Singapore nuko atamugwa mukuru gifise. Biratangaje rero ukuntu ico gihugu ca Singapore atamugwa mukuru gifise nk'uko tubibona mu bindi bihugu. Singapore rero ni kimwe mu bihugu 20 bito bito cyane kw'isi kuko gifise mu buringanire bwa kilometero kare 682 kandi ni kimwe mu bihugu bitatu bikiriho bigizwe n'igisagara kimwe gusa. Ico kikaba ari naco gituma Singapore atamugwa mukuru ifise kuko ni gisagara kimwe atabindi bisagara gisanzwe gifise muri co. Ariko hari n'ibindi bihugu bigizwe n'igisagara kimwe gusa, aho mwoshobora kumenya nk'igihugu ca Monaco hamwe n'igihugu ca Vatican. Ikigira 8 ushobora kuba utazi kuri Singapore nuko abantu bo muri ico gihugu banyaruka cane. Biravugwa mu bushakashatsi bwakozwe na British Council ko abantu bo muri Singapore ari bo bantu ba mbere banyaruka mu gutambuka, no kuvuga ngo bafise umuvuduko mu gutambuka gusumba abandi bantu kw'isi.
ubwo bushakashatsi bubandanya buvuga ko umuntu wo muri Singapour ashobora gutambuka no kuvuga ngo kugenda n'amaguru imetero 18 mu masegonda 10 gusa, ni kuvuga ko mu isaha abatambutse ibirometero 6. muca mwumva yuko abanyagihugu bo muri Singapour basanzwe bafise umuvuduko munini cyane mu bijanye no kugendesha amaguru yabo. Ikigira 9 ushobora kumenya kuri ico gihugu ca Singapour ni kijanye no kujya ikintu cyitwa ijojo. Nshuti udukurikirana ukaba uri umuntu ukunda kujya ijojo kenshi, nkundira ndakumenyeshe yuko atamahigwe ufise yo kuba muri ico gihugu ca Singapour. Bivugwa ko kujya ijojo muri Singapour bifatwa nk'icaha gihanishwa ihadabu canke amande rishobora gushika $1,000 canke y'amafaranga y'abanyamerika. Ivyo bikaba birekuriwe umuntu wenyene yavyandikiwe na muganga kubw'impamvu z'ingwara. N'ayahandi iyo atampamvu ibituma ufashwe uriko urajya ijojo utanga ihadabu $1,000. Leta ya Singapour rero yashinze iryo tegeko kuva mu mwaka w'1992 kuko ivuga ko aho ijojo zikorokera bituma amahera yo gukora isuku yiyongera kandi bikonona ibikoresho bikora isuku. Ikindi naco ngo vyongereza umwanda mu gihugu. Muca mwumva yuko ico gihugu ca Singapour gisanzwe gifise itegeko cisangije kubijanye no kujya ijojo. Ikigira 10 ari naco canyuma mu byo twashoboye gutohoza ku gihugu ca Singapour nuko ico gihugu gisanzwe gifise isuku ryinshi cyane. Nkuko twadojeje kubivuga ku kigira 9 ku itegeko ribuza kujya ijojo, igihugu ca Singapour gisanzwe cyitwararika cyane ikijanye n'isuku. Aho rero biravugwa ko wihenze ugaterera ahariho hose akantu naho koba gato nk'agapapuro k'imbombo, bivugwa ko uhanishwa ihadabu $300 mu gihe bigushikiye ubwa mbere. Ariko bakavuga kandi ko iyo ari nk'ikintu kinini nk'akarorero agacupa k'ifanta uhejeje kunywa ukagata aho ubonye hose, ngo biragukomerana cyane kuko uca uhabwa igihano cyo kwambara jire isa n'ivyatsi bibisi ikayangana, bagaca baguha ahantu ukora isuku. Ico gihano rero kigafasha abantu mu kubereka ko abakora isuku bibaruhisha hama nabo bagashobora kugitwararika. Muca mwumva yuko ico gihugu gisanzwe giharanira isuku, na cyane cyane ko mwumva abafashwe bariko barandagaza imicafu canke imyanda muri ico gihugu bahanishwa ihadabu y'amafaranga atari make. Aha rero niho amakuru twabateguriye ku gihugu ca Singapour agarukiye. Belly Blaze nariko ndavugana namwe, unkundire wewe ariko uradukurikirana ufyonde kuri like canke kuri j'aime, wongere upartage ano makuru yasangize inshuti yawe kugira ngo nabo nyene ashobore kuba yomenya ibi bintu 10 biranga igihugu ca Singapour. Aya n'ayandi rero tuzosubira. Imana yo mwijuru ishishikare kukuzigama cyane, naho butaha. Ciao ciao.